72 novuga ko habaye ibintu bitatu bikomeye. 72 mu kwezi kwa kabiri niho umukuru w'igihugu Micombero Michel yagondozwa akarekura abantu yari yagirije ngo bashaka kumukura ku butegetsi, abo mu rubanza yari yise ngo afere ntungumburanye, no kuvuga ngo abatutsi b'abanyaruguru bimuramvya. Abo yari yabakatiye urubanza rwo gupfa, benshi abandi munyororo wo guherayo n'imyaka 10. Hama abarekuye urumva kumbure baranezerwa, baragira iminsi mikuru, ariko mu mezi abiri akurikira niho haciye haba rero ibindi bintu novuga nti bisa nk'uko yimwe nyene yabivuze, igitero. Hanyuma ico gitero gihera ku kwica abantu, ubwa mbere na mbere novuga biciwe rimwe abo bita bamanuka mu Rumonge bagwiriyemo abatutsi, mumva ko bamanuka benshi mugabo harimo n'abahutu ndabazi. Hanyuma no kwica umukuru umwami wahoze ari umwami Ntare wa gatanu, Karori Ndizeye. Urumva n'ibintu umuntu adashobora gutandukanya vyabereye rimwe, kuko Karori Ndizeye bamutwaye igihe cy'isaha 12 zirenga z'umugoroba. Abantu mu Rumonge nabo batanguye gupfa ico gihe nyene cy'isaha 12. Murumva ko ari ibintu bibiri vyabereye rimwe. Nuvuga nti habaye ibintu by'agahomerabunwa kuri ico gihe bibereye rimwe. Abo bateye bari bande ku bwawe? Jesse novuga ku bwanje mu Rumonge n'ibintu vy'ibisobane, aho hari haciye igihe hari umutekano muke. Hari umutekano muke kuko inzego z'umutekano umutekano jewe twaraganiriye n'uwatwara ikambi ya hariya i Bururi, umukomanda Nduwingoma Samuel acariho, arambwira ati yari yatanze raporo ko mu Rumonge hari abantu bafise imipanga bagomba guhungabanya umutekano.